nabwiye ko mu gihugu cy'Ubwongereza inkino zo zizotangura ku munsi w'ejo. Inkino zizotangura ku munsi w'ejo, urukino rwa mbere Liverpool na Watford, Burnley bakina Newcastle, Chelsea igikiza 10 bakina Bournemouth, Leicester City bakina umugwi wa Norwich, mu gihe umugwi wa Sheffield United bakina umugwi wa Aston Villa. Urukino rwa nyuma ku munsi w'ejo ruzobigiye isaha 30 Southampton bakina umugwi wa West Ham United. Ngira ngo tuvuge ko ari akazi koroshe kandi ku ruhande rwa Liverpool bamaze ko bakina inkino 16 vyibutse bamaze gutakaza amanota agira kuri 2 yonyine. Bo ndavuga yuko ni England Premier League umugwi twarabonye umugwi wa Wolverhampton ugenda kuvuga cha Manchester City ukabatsindira ibitsindo 2-0. Donc si ibintu twari twiteze rero twese rero ndagomba babwira ni Liverpool ifise kuri 5 zose inganya mu rukino rumwe. Rero ku munsi w'ejo gihe cy'isaha 8:30 kuri Anfield Road Park Stadium kimwe mu kibuga navuga yuko bamaze inkino zitari nke badatsindirwaho. Navuga yuko tugiye kwiza imyaka igera kuri 2 aho 3 badatsindirwa imuhira. Rero navuga yuko ni muri rusange ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 8:30 ni Liverpool izoba yakiri no mugwi wa Watford, umwe mu migwi navuga yuko uri ku kibanza cya nyuma utorohewe na gato. Nababwira yuko ku nkino 16 amanota 9 gusa n'ibitsindo umwenda w'itsindo bigera kuri 21, ariko ku rundi ruhande rwa Liverpool mu nkino 16 goli 26 n'amanota 46, ariko ku rundi ruhande nababwiye yuko nigo rukino ruzoba rwuguruye championnat yo kundwi ya 17. ubona yuko Liverpool izoba yakiriye no mugwi wa Watford. Umumenyereza ni azoba ari Andrea Marina niwazo guhagarikira n'urukino rwa Liverpool. Ngira nuko kuri izo nkino zo ku munsi w'ejo reka ngira ngo duce kuri Pamela gato sinzi ko muri Sport for Africa twibutsa amanota ari kuri zino nkino cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Voilà, izo nkino zose ko zifuse ziri kuri programme yo gutikira. Novuga ntireka ni nyinshi n'ukuri. Reka ngerageze mvuge zimwe tukiri mu Bwongereza, zimwe nibaza ko abantu bamenyereye. Ndabona umugwi wa Birmingham uzohura na West Bromwich ari mu cyiciro cya kabiri. Birmingham ku manota yagutikira uvuga gusa utsinda biri ku manota 3.78. West Bromwich inota 1.77 kunganya amanota 3.36. Ndabona umugwi wa Swansea uzohura na Middlesbrough. Swansea iri ku nota 1.81, Middlesbrough 3.68 kunganya 3.27. Urundi nibatwara Stoke na Reading. Ndabona inota 1.93, Reading n'amanota 3.48 kunganya amanota 3.18, kandi ugo rukino ruzoba ari isaha 11. Ego aho ni kuvyerekeye mu gabanya gusaba mu Bwongereza nibaskonza ndababwira uko tuzaturagenda. Ariko rundi rwa Liverpool na Watford tazikora abakunzi benshi baba Liverpool babiteze ngira ngo bavuga bati bibisi turaje kuraba urukino turabwo dushobora gutsinda canke ku ruhande rwa Leicester n'umugwi wa Norwich canke Chelsea na Bournemouth. Ngira ngo uraza kutwereka mu kanya ne bizakomeza twari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko if tuce kuri Chelsea gatonya, Chelsea tugiye kuraba mu nkino z'inyuma ni Chelsea no bako batariko bari ginza neza cyane. Ivyo baratsinze muri Champions League batsinda ku ruhande rw'umugwi wa Lille, kuri Stamford Bridge baratsinze ibitsindo 2 kuri muri Champions League. Ariko twibutse ko ni inyuma yo gutsinda n'umugwi wa West Ham United ni kivita ariko birora kushora kwanshira cyangwa gukurikiranya victoire. Bo twarabibonye urukino meme mu ntango ya championnat bigitangura. Frank Lampard yaragiye aragogwa cyane n'inkino zo muhira cyane kuri kibuga cya Stamford Bridge. Donc kurukino rwa West Ham novuga yuko karamuciriyemo ko yaramaze iminsi afise inkino zitatu zikurikirana tsinda zitandatu afise inkino zose tutcompetition confondu zitandatu atsinda. Ariko bagiye gukina n'umugwi wa West Ham aza kubagerera kibazo ni kibazo bari banamubajije wanashaka aravuga Pedro Rodriguez ajya mu kibuga, ariko ubona ko umusaruro bazanye atariwo. Ariko mu nyuma ubona ko yaciye agira comeback agatsinda mu ndwi hagati
uno mugwi bahuye nawo akawutsinda ibitsindo 2-1 ariko asubigira comeback kandi muri Ligue des Champions arabaye qualifié muri stage itari yoroshe kuba hagati ya Ajax d'Amsterdam ukaba hagati mu gwa Valence tuganye niryo tsinda ryari nagoye wanashaka barangije ku manota 12 11 10 ni equipe ya Ajax baza ko bagiye kuba desi mu minota yanyu ku minota yanyu barende ko nakubwira ni Chelsea yanagiye itsindira Ajax ku kibuga cyayo ariko muhira biza kuba bigore ndiko ndavuga muri championnat ugeregeje kuraba baherutse gutsindwa na Everton yareruka gutsindwa na Liverpool Chelsea Lille batsinze ibitsindo 2-1 ariko nkuko twavuze imbere yaho bari batsinze mu Aston Villa kuri Stamford Bridge imbere yaho kandi bari batsinze na West Ham bari baheruka na Valence bari baheruka gutsindwa n'umugo wa Manchester City ico niko ndabaza ni kimwe barashobora kugaruka ku rugero rwiza ngo bariko mu kwezi kw'icumi parce mu kwezi kw'icumi equipe ya Chelsea nakubwire ko yigenje neza cyane guhera gushaka kutariki 9 z'ukwezi kwa 11 Chelsea nigeze itsindwa yatanguye ukwezi neza cyane ko kuva Chelsea ngira ngo mu kwezi kw'icenda gutyo equipe itari bwigere itsindwa mbona ko ndara bakerindingi ya Chelsea yagira kina ugeregeje kuraba itariki 9 zo 11 itsinda ibitsindo 2 ku buso no mugwi wa Crystal Palace ariko iraza kuri Manchester City le 23 November ibitsindo 2-1 rero ugerageje kuraba urundi rukino bace banganya n'umugwi wa Valence ibitsindo 2-2 ariko ugerageje banganyije n'umugwi wa Ajax d'Amsterdam 4-4 baraza baratsindira Watford wabo Manchester United bakura mu maso ibitsindo 2-1 ariko ntihari mu championnat ngaho barasubira baraza baratsinda n'umugwi wa Burnley ibitsindo 4-2 Ajax batsinda kimwe kubusa ugerageje kuraba rero ngene bagiye baraduga West Ham nababwiye ko bakoze mu maso rero ndiko ndababwiye muri rusange ni Chelsea ubona ko ishogira comeback kuri no kirwa FC Bournemouth kubera iki kindi ko ndabona cyane burya Chelsea ifite ikibazo muri defense ariko no munsi ariko ugiye kubura ifite ikibazo muri defense muga ntimaze gutsinda nivimaze gutsinda ibitsindo byinshi mugabo imaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 26 24 bamaze gutsinda 31 ari kuva ko afise ibitsindo 7 bazigamye ikibazo mfise ni kimwe ni Fikayo Tomori ni defense ni Kozuma bamaze igihe kinini nyo bari muri defense ya Chelsea est-ce que kuno munsi kuzana abandi bakinyi byo gusubiriza naho uzana Antonio Rudiger biraza koroha ko bano bakinyi bashobora kumvikana mu gihe bamaze hari abakinyi bazinkino zigera kuri 15 16 bari basanzwe bamaze gukora dio mbo je nibaza yuko tuti possible ugerageje kuraba muri squad ya Chelsea uno munsi Fikayo Tomori ari mu mvune ariko araboneka mu kibuga kandi ugerageje kuraba Dio canke combinaison ya Christensen ariko mwana Kutizuma wagerageje kubona ko ari amadeshe ariko yaba muri peut-être ko murashobora kuvuga ko bose bari for je nibaza yuko ugerageje kuraba defense ya Chelsea defense ya Chelsea uza gusanga bose bari bugwego rumwe nta uza kuvuga ngo arafise ubuhinga kuruta uyundi gusumba ubundi uza gusanga bose bari bugwego rumwe ariko tuvuze kuri Zuma afise experience imyaka myinshi ari muri defense ya Chelsea mu Zuma ugerageje kumuraba ntari stable cyane arafise experience mugabo ahubwo ndiko ndabona Rudiga cyane gusumba bajya nubwo yahora mu mvune uno munsi yagarutse ku rukino barako kina muri Champions League uraza kubona afata inkino zitari nke abandanye kindi no mugwa Chelsea ariko ndiko ndavuga ni Chelsea irubutse kuronka ibakwe kwemererwa Chelsea izogura ndabona neza Chelsea igura aba defenseur benshi gusumba izindi mpande kuko ugerageje kuraba Chelsea imbere irakomeye ariko kibazo kingaho baronse uruhusha rwo kugura nivyo ariko bari mu kibanza ciza Chelsea navuze mu kibanza abantu benshi batari babitezemo nta numwe yari yiteze mu kibanza equipe novuga ko equipe iri kirakina ukimaze bako turavuga la valeur canke agaciro ka equipe usanga agaciro gatonye ko nabakinyi bage baraduzwa est-ce que mumenyereza Frank James na patron bavuga ati kubwanje nta kamaro kugura abakinyi kuko bomfise mu gice cya mbere cya championnat banakigije ku kibanza abantu benshi batari batwiteze bo sinovuga yuko atogura aho yayo bayivire nabi cyane gose ariko ikindi kimwe twemeranye yuko Chelsea umukenyero Frank James Lampard yazanye watangaje benshi kuko Chelsea nimwe mu equipe kina neza nubwo itsindwa irana ko yakinye tuvyemeranye ni jambe nari mbonye mu gutsinda Man City wawusubije possession de la balle mu kibuga na Pep Guardiola yavyivugiye wenyene ubwiwe aravuga ati bravo Frank Lampard kuhaje aramuhama kuhaje kuko ntiyari yiteze yuko Chelsea yokina umupira nk'uriya naho byari byanse ariko ndavuga neza ugerageje kuraba ingona Chelsea vise
nukuri ni muri defense gusumba ahandi hantu hose ariko ivurumva tuvuze muri defense hari indi migwi muri defense nuvuga ko imerewe nabi iyo kuraza Arsenal ni Arsenal yose yoroshe irateye ubwoba ugerageje kwa kugira ko nivyo ku ruhande rw'umugwi wa Liverpool wa Chelsea amaze gutsindwa ibitsindo bigera kuri 24 muri championnat ko twavuze ariko abandi bamaze kuba batsinda ibitsindo byinshi nivyo ntitoja mu honita ambadi bitaponca nge hasi ariko nko bivuze muri za equipe zikomakomeye Leicester gushaka ko no musi nifise ibitsindo byinshi bikimaze gutsindwa kwimaze gutsindwa ibitsindo 10 guza Liverpool imaze gutsindwa ibitsindo bigera kuri 14 umva mu gihe umugwi wa Chelsea nko bivuze harakatagenda neza muri defense mu gihe no umugwi wa Manchester United misezo ta stability warufise muri defense inyuma y'ahaziriye hari Maguire urano ko hari kino kitanije miyo cankano gasa nuko kongereye kuko bamaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 19 muri rusange nuko tuje ku munsi w'Imana inkino zitekanijwe ku munsi w'Imana hari urukino ngira ngo dutangura ko urukino rukomeye cyane hagati y'umugwi wa Arsenal n'umugwi wa Man City hari afamera amaze kunyereka ati ariko nagira ndakwibutse tutarava kuri izo za Liverpool Watford Liverpool ndabona aje bayihaye amahirwe menshi 1.14 Watford 11.57 kunganya 5.97 birumvikana Chelsea 1.21 Bournemouth 8.88 kunganya 5.33 nibaza ko nubwo n'urwa Leicester na Norwich ziri kuri program ku munsi w'ejo zose Norwich amanota 9.91 kunganya amanota 5.49 urundi ni Sheffield United na Aston Villa Sheffield 1.76 Aston Villa 3.79 kunganya 3.36 Southampton West Ham 1.80 Southampton West Ham 3.48 kunganya 3.49 ahanovuga ko amanota yose mvuze kubatigira bavuga gutsinda muri namanota muri Sports for Africa ayo manota uyumvise ukumva ushaka nagatike namanota na mahera wowe uba wishimiye gushirako kuva ku mahera 800 uduga hanyuma uvuze ati Liverpool canke uvuze Watford bacagwiza nayo manota hanyuma ugakora agatike kawe bigenze neza ariko hari umuntu kandi ashobora kuzishira hamwe izo nkino zose ego bavita tike combine no kuvuga ko no kuri ayo manota 800 gusa urashobora gushaka uko rukino kwavuga ati Liverpool iratsinda Chelsea iratsinda Newcastle Burnley iratsinda Aston Villa iratsinda urashobora gupanga inkino zishika kuri 200 iyo rero zose wazitoye ni itike yawe ibiri niba muhora wumva ati twashitse ko 800 turatsindira miliyoni turatsinda miliyoni 2 nuko rero babagwijije nutwo duharura nuko rero ngira ngo akarusho rero kisangije muri Sports for Africa nuko uko utangura gukombina novuga gushira ko udugije inkino kinirako nyinshi kinira kumaze gukombina ukarenza zitandatu haba hariyo kama bonus pourcentage y'amahera uza gutsindira no kuvuga yuko dufate nk'uwa kombinye match 200 hariyo pourcentage irenga 100%. No kuvuga yuko wari gutsindira nk'imiliyoni nk'imwe n'amajana 2 uza gutsindira hafi 2 n'amajana 4 kubera dufise ikintu twisangije muri Sports for Africa cha bonus kuri abo bagira novuga nti ama match combine kwitiki akoze cyane nuko rero ngira ngo tuje kuri Manchester United bazike no mugo Everton ntibarongo mumenyereza ko no musafise mumenyereza mushasha zabagiye kugendera ku kiwa cha Old Trafford mugo wa Manchester United aravuye ko bo mu nkino zibiri za championnat yo gukina bavyenje muri cyane imbere y'amakipe akomeye baratsinze umugo wa Tottenham baratsinze kandi umugo wa Man City bo ni ku munsi wo kuwa Mungu ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 10 ubona yuko kuri Old Trafford uno mugo Manchester United zobakina n'umugo wa Everton novuga yuko ni Everton inyuma yo gukora defeat zigira zitandatu zikurikirana mu nkino 10 na zitanu yari maze gutakaza inkino 9 byaviremo umusaruro mubi Marco Silva arirukana kuno musafise umenyereza yitwa Duncan Ferguson Duncan Ferguson ndabutse ko urukino rwe rwa mbere yahuye na equipe ikomeye cyane yahuye na Chelsea ntabwo bayagize bagiye guhura na equipe ya Solskjaer mu gihe tumenye kuno munsi na equipe ya Manchester United imbere y'imigwi
navuga ko isanzwe ni Man United atamusaruro ukomeye cyane ngira ngo mukanya tubabwire ku ruhande rw'uno mugwa Manchester United akarone nkuko ugiye kuraba mu nkino bamaze ko bakina Manchester United ikina no mugwa Newcastle United Man United yaratsinzwe igitsindo kimwe ku busa bandanize kuri Bournemouth yarabatsinze igitsindo kimwe ku busa bagenda gukina n'umugwi wa Sheffield banganya ibitsindo 3 ku bindi batsindwa Astana 2 kuri kimwe banganya no mu Aston Villa 2 kuri 2 ariko kuri izi match zibiri zikurikirana hagati y'umugwi wa Tottenham n'umugwi wa Man City narabatsinze igitsindo kimwe ku sitaki zibiri zo kwicumi na rimwe mbega tuvuge yuko Everton se equipe nto baba babandaniriza ku rugero rwiza wo gutsinda ama equipe akomakomeye ni divyo kuri classement Everton ni hagaze neza kuruta Man United ko Man United ko no musida kubwire ko iri mu kibanza cyiza mu kibanza cya gatanu kuko eretse kuronka amanota 6 yikurikirana ariko nuko umugwi wa Everton bo bari kure Everton bari mu kanza 14 ikintu ndiko ndabona kuri n'urukino ntazogoroshe ubwa mbere na mbere uti gute Duncan Ferguson afikeneye kurondera ikibanza akeneye ku maintain ubumenyereza arashakiye kibanza wakigumya kuva ku bifaza kiateka aduge aronka ikibanza uti gute yaravyerekanye ku munsi wa Chelsea ni Everton iri aggressive turabonye no mukinyi Richardson turababa Theo Walcott turabasore ba Lucas Digne abasore nta urambona ba Iwobi ariko niyo bahora mu kibuga mugabo zurabe rimwe na rimwe baje bakinyi biburaye iyo batakwishimiye uri umumenyereza ariko benshi Marco Silva n'wari arabaro Chris Richarlison yamukuye muri Watford barazanana abakinyi ba Alex Iwobi n'abakuye muri Arsenal benshi imbere banavuga bati ibinyamakuru bikomakomeye mu gihugu cy'Ubwongereza za Daily Mail ati bano bakinyi n'umumenyereza yaguze no equipe ya Chris abakinyi benshi cyane kuruta izindi atari kwazanya abakinyi batari guro gwiza ndiko ndabona Everton ifite abakinyi bakomeye ku rwego hejuru hagati ugegeje kuri Morgan Schneider rukaraba Sigerson hagati mu kibuga babadinye nyuma Yerimina ukaraba abakin ni bamwe abakinyi benshi cyane bakomeye ba Jorge ndiko ndabona rero Everton n'urukino utazogwa ko ni imwe mu equipe novuga yuko iri aggressive ugeregeje kwa Manchester United nayo imaze iminsi iri kurigenza neza twarabonye yitwara neza ku mugwi wa Tottenham Hotspur ejo bundi nta umuntu yarazi yuko yotsindira Man City ku kibuga cha Etihad Stadium uno munsi rero twarabonye urukino bakinyejo muri Europa League afata abakinyi ba Marcus Rashford bashira hanze ariko ndavuga ngo De Gea aje hanze ejo rero yababikira urukino rwa Everton nawe ni Organ Socha ategezwa kwerekana neza yuko ikibanza nawe kimentena kuko umwanya n'umwanya turumva nico kibazo mfise yarafise inkino zibiri yahawe mbere ko atangura ukino mu gwa Tottenham arazitsinze esiko no munsi cyo no kwita warning canke ikintu bariko ramubwira bati zino nkino zibiri cyo bacagabanutse n'umusi yoba yagiye en confiance totale n'aba rongo y'umugwi Family Grazla canke ko n'umusi aracari suppression haracari novuga igitugu kuriwe kivumbwira kiti tuze kubandanya werekana urugero rwiza gihe kintu maze kubona muri football yiri kurakora vyiza bose baraguhe hayagiza ariko ejo ni hahinduka twaratubonye Ancelotti aratsinze mugabo hari ibyari ko biragira neza kubera ko batamugumije ko ikizere out arataje uno munsi rero Organ Socha Manchester United ni equipe ikomeye cyane ku mugabane wa Buraya edayer w'isi itegeza kuba ufite umumenyereza wo ku rwego rwo hejuru w'izina n'umunsi Organ Socha ni umumenyereza w'izina twarabonye imisi ya mbere agishika muri Manchester United yamaze presque match zigera kuri 5 aguma aronka ama victoire ariko match 10 nimwe ntigeza tsindwa ariko mu nyuma baramuhayagije turarose Molide turarose Ferguson turarose ariko uno munsi byageze gute Manchester United uteranije amanota ifise na Arsenal niba nashikiriza nawe Liverpool ifise ni ibintu by'imboneka rimwe ariko Manchester United bari mu kibanza cyiza besi no kubera iki rero imigwi uzorabe classement muri Premier League nyene imeze ugerageje guhera ku mugwi wa Chelsea ku mugwi wa Manchester United 24 uno munsi wa Wolverhampton ni ya gatandatu ifise 24 Tottenham yindi ifise 23 Sheffield United y'umunani ifise 22 Arsenal 22 Crystal Palace 22 uno munsi yotsindwa nutangara yibonye kibanza cha 13 ariko nivyo nogorora kintu dizenda abana baruvako abakinyi bamfaje gutsinda ino migwi ibiri twarabonye Rashford twarabonye
no musoro mu Faransa ni Anthony Martial n'abakinyi kenshi bakunze kubona kuri match zikomakomeye ku match ntoya nubabona tuzosura kubabona muri weekend navuga ni urukino tazaguba goroshirwa Everton bayifate equipe ntoya nimwe ma equipe jewe nubaha cyane iri aggressive ugerageje kurana n'abakinyi ifise abakinyi bataka banyaruka cyane ugerageje kurana ingufu za Dominic Calvert-Lewin numwe mu bakinyi ashobora kuza ga create surprise ariko tutibagiye Richardson nawe n'umukinyi akomeye cyane Theo Walcott nawe yagiye aracyari hajya rero ndavuga neza yuko Manchester United irareponda ku ma equipe akomakomeye ariko mu ma equipe mato down reka turindire turabe ingene bizogenda